iyo ndirimbo ntabwo twayishize kuri YouTube kubera imitima mibi y'abantu. Ni copyright cyangwa si copyright, imitima mibi y'abantu barazi ivyo bakoze. Ntidushaka kudondagura amazina cyangwa kumuvuga umuntu yabikoze, ngabimana imumbabarire. Okay, nciye numva shaka kumenya ariko urumva ko izina ritari Imana imbabarire izina riri buvuga ariko harabaye communication Fizzo uramutahuza eske byabaye byagenze kuno ico en fait ico novuga ko muziki warahindutse mu Burundi kubera kamwana wa mama kubera kimenyane bariko barica umuziki na nico gituma ko mwakira abanyamahanga ngaha muhira abami bakaza kugira amakonsere ngaha kubera nabwo mushira imbere tala y'umuntu. Mwe muratora gusa mukibesha mu mutwe nakazo ndamuha 300,000 ndamuha 500,000 araza kuririmba mugabo tala ni muraba buremere bw'umuntu mugasanga muriko muriyica mutabizi. Vyatanguriye nibaza ko ari konsere yabaye. Hello abakunzi ba Isana Media. Inshuti ya bose the MOS man of strategies. Kuri microphone ya mbere. Microphone ya kabiri twagiriwe uno munsi. This is the first time, I think the second time kumubona mu bwami bwa Isana Media. The living legend LOLILO Mzizi wajiwe. Ndibaza ko mugiye kumubona LOLILO ku Isana Media for the second time. Karibu sana mu bwami bwa Isana Media brother. Murakoze cyane kutwakira muri Sanam. Uraberewe cyane. Namwe muraberewe nyuma turaryohewe kuko nadusubiye kandi guhura burya urazi ko mu buzima muhuye mukaba muri bazima ni vyiza cyane kubera nshobora kumenya ejo nibiki Imana yateguye cyane gose. No munsi tumeze bien tufise magara meze cool ndakubona ukuntu waka muragwe ibintu meze cool bariko baradukurikirana turaryohewe kubona turi kumwe turabaramukije mwese cyane gose. Mugire subscribe bashigikira cyane Isana Media wamye bikora kuva kera barababwira abantu bagire subscribe kandi urabona ko channel iri kiraduga cyane bidasanzwe nivyo gushima ngira ko mbaza jere ndakunda kubaza cyane ni vyiza cyane naza kumbabarira LOLILO ndabona tatouage ari nyinshi ego vraiment tatouage zisibi umubiri wa LOLILO tatouage zisigura kenshi kuri jewe na ma defect yagiashikira. Okay, ego muri tatouage rafise signification yayo atacho bitwaye udusubira rimwe yehe kubera afise nyinshi nizinga umengo ni inzoka sinzi ikinye afite ni novuga ko mu Kiswahili bakita kikomo. Okay, ni kikomo. Nigi novuga ko ni nani ni symbole kwereka ko nafashwe. Okay, nafashwe meze bien meze cool. Nta wundi nkeneye mu buzima mutima wanje wamaze gutwara. Okay, tatouage zinga ufise mu mubiri ufise nyinshi cyane umubiri wose ndafise amatatuage nambuye na hano itatu gusa. Ego okay, reka ndagutware mu kiganiro nyezina neza na neza. LOLILO ni umuntu ki? LOLILO ni umuntu w'abantu. Umuntu w'abantu, umuntu akunda abantu, umuntu akunda iterambere. LOLILO ni umuntu ari simple. Ari peace n'umuntu wari wese. Dufise LOLILO, dufise na Nzeyimana na Sosa Salon. Ego. Itandukaniro riri hagati ya LOLILO na Nzeyimana ni bimeze gute? Nzeyimana na Sosa Salon n'umuntu wasanzwe. Okay. Mugabo ari akantu basangiye kabahuza ako kantu kubera urumva n'umuntu umwe afise personality zibiri. Okay. Hakaba bose babiri nuvuga ko uyu muntu Nzeyimana na Sosa na LOLILO n'umuntu akunda kwanza iterambere. Okay. N'umuntu akunda abantu. N'umuntu ashaka iterambere buri muntu wari wese. Ego. Abantu bibaza LOLILO ko ari umuntu akunda gushwana ashavura cyane wowe babwira iki? Ego LOLILO yarigeze kuba ashavura, yarigeze kuba umushwani
umwempoli ivyinshi vraiment sinovuga amakarakteri yose ya Lolilo wa kera ukuntu yari ameze mugabo ubu novuga ko kujambo rimwe gusa Lolilo n'umushinga ndaye rero n'umushinga ndaye n'umuntu yitonda n'umuntu akunda abantu n'umuntu akunda iterambere afite narahindutse cyane bavuga gusa n'umuntu ari simple nagize recherche nsanga Lolilo n'umuntu yize scientifique math physique urumva ko wagize ibiharuro ego ndashaka kumenya rero ku ishuri uri umusitari abigisha abanyeshuri migana vyagenda gute kubikombina n'amashuri ubusitari n'amashuri novuga ko Lolilo kwanza n'umuntu bakunda cyane ku ishuri yarinze Imana na Sorny ariko urumva ko wari umaze kuba umusitari namaze kuba umusitari mugabo sinari bwamenyekane cyane narose chance nagize indirimbo camenyekana direct hanyuma abarimu bankunda abantu bose abanyeshure nari delege ku ishuri hanyuma directeur nawe yarankunda parce que nari fise ubwenge cyane gukurikira math physique si ibintu byoroshe benshi bakunda scientifique B ya biochimie mugabo je nakurikiye math physique nakunda na physique nivyo na chimie na biologie narabikunda mugabo math physique niyo nakurikira muhira abavyeyi nibigeze bakwira inambamye cyane mu muziki wawe no ku ishuri nabwo narose chance yo kuba mfise abavyeyi hafi yanje surtout mama yafuye nkiri muto cyane grand-mère arakurikira arantora n'abarafa grand-père nawe arantora n'abarafa hanyuma papa nawe arafa umva sinarose chance kuba hafi kandi n'umuntu yagwanira agateka kiwe yagwanira iterambere giwe nagize uko bishoboka ndiga kubera nije nirihira ibintu byose amashure tusa ego nakora nagenda ku ishuri mu gitondo après nkakora ego ugiriye ko ugatanga impanuro ku bavyeyi bavuga ati umuziki ku bantu bawukora ari umuziki wa burandiro cyangwa umuziki w'imburakimazi ariko urabona umunsi no gutunze Lolilo arambara kabigwa ahantu hose twari mwibarabara abantu bose bagomba bakura bavuga ati Lolilo ndashaka message ishitse ku bavyeyi abavyeyi banje ni bari ku bavyeyi bari kunyankira bari kunyangira kuko navyawe nsanga umuziki mu rugo grand-père wanje yari muririmbyi muri Jasmine akaba na president wa Jasmine abatante banje baririmba muri Jasmine mama yaririmba gospel papa yari umu DJ umva nasanze umuziki rero nukanga akazi n'akazi ushobora uno munsi ushobora kuba ako kazi katarakwereka iyo nzira ushaka gushikamo ugasanga nabwo urashika kuco wifuza mugabo un jour umaze kubifata uri sérieux ushobora gutera imbere nivyo abantu babona ko umuziki ni waba bandi ni w'abantu batisonera ariko twashizemo inguvu turabibashiramwo ushikaho bemera ko umuziki nakazi nkakandi ego ibintu bibiri nce no mashaka kumenya cyangwa kumva bivuye kuri Lolilo umaze kuronga mu muziki uvuga ati ibi bintu byarantejeje imbere ndabifise mu muziki sinzofa ndavyibagiye atari banga ikintu ca mbere muziki waramaye umugore isonera umugore nkunda tunamuramutsa ariyo manager wanje ico ni ikintu gikomeye cyane kuri jewe kuri Lolilo niyo chance ya mbere novuga hanyuma umuziki wampaye ibintu byinshi nagiye hanze kubera umuziki namenyekanye kubera umuziki nakoze ibiteramo nagize voyage mu bihugu bitandukanye byinshi cyane sino bidondagura nkabiheza umuziki n'ubuzima bwanje umuduga inzu ivyo byose no bivuga ni byinshi cyane sino bidondagura nkabiheza
Lolilo no musi wafise inzu gwiwe maze kuba ni vie privée anje ariko urumva ko wabikuye mu muziki bashaka kumutiva abandi no ni vie privée bwo wese arazi vyiwe arazi ivyo amaze kunguka mu muziki rero sino janga ngabidondagura naco vyo marira abandi cyane gose twizere basi ku munsi uzo wawubatse inzu yameze fresh uzo duhamagara inshallah ko bizotumutiva twebwe turi inyuma inshallah muko yo ya jamii na bitu watizame Lolilo kera yarakora umuziki ukavuga ati uyu muziki uranditse ufisemo ibintu ufisemo inyandiko nyinshi production ariko production urabona ko yahindutse kino gihe nshaka kumenya umuziki wa kera n'umuziki wa kino gihe itandukaniro ririhe ese urabona at least iterambere rirahari parce que uno musi turafise ama studio menshi ariko kera twari dufise studio imwe gusa kwa Jeremy Munyamedia studio twakorera kandi kuronga rendez-vous byari bigoye cyane ariko no musi ushobora kuvyo kuvuga je ngiye gukora indirimbo ukinjira muri studio shaka yari yose ukakora iryo terambere iyo terambere niryo ryo barituma abaririmbyi no munsi mutagihura nka kera kuko kera mwarahura ugasanga Lolilo yicara na Fizzo naho mwamufite to beef to mu ndirimbo ariko mwaricara navuga ko nouvelle génération nabwo bafise umutima wo kubana hamwe n'abandi bafise ukuntu akantu kumwe wese ari muri competition bariko umengo bariko barakompeta umwe wese yerekane ko aruta uwundi me kuri twebwe twabifata nk'akazi twabifata ko nubwo ubuzima bwacu nabwo twashaka gukompeta nivyo kweri umwe wese arazi place yiwe arazi place yiwe mugabo la competition ngo jewe compete simbona umuntu no competa nawe nga muri iki gihugu naguciriyemo ariko bavuga ko competition iri positive yemerewe competition iri positive so kuvuga ngo mu compete comme si umwe ashaka kwerekana kenshi ama competition nga umwe ashaka kwerekana ko asumba uwundi ashaka kwerekana ko ni wakomeye et pourtant ivyo onye birabesha cyane umuziki umeze nka escalier ushobora kuduga cyangwa ukamanuka c'est normal mwebwe nk'abakambye mwatanguriye abaririmbyi bari inyuma ni iki muri ko murakora kwa musa urujya kujya gukorana kugaruki nka kera cyangwa ubona ko bitagikunda nibigikunda parce que buri muntu muhayina umwegereye surtout les nouvelles générations umwegereye ngo muhanure twaba tubivuga buri munsi cyangwa tutanga impanuro utusanga hagiyemo ibintu by'amabifu acatangura kubwira nabi kugutuka akibaza peut-être ushaka kumujya place yiwe et pourtant iyo place ataye office rero uramureka ugakora ivyiwawe ukamureka Imana irazi ivyo ikakora wenyene aho nyene Lolilo kera wasanga nka Lolilo yanditse indirimbo ashira Farias nyumviriza indirimbo uyumva gute nashaka kuyisohora arimaze gushika muri kino gihe ukavuga ati je nasohoye indirimbo kandi yumvishe umuririmbyi mugenzi wanje numve ko hari ikintu yoterera birabishika kumumvisha abandi baririmbyi indirimbo ngiye gusohora umuririmbyi gusa staff yanje kwanza kandi ishimire staff mvuze staff ari manager wanje n'umugore wanje hakaba abafanzi banje n'ababosi banje hakabamwo na abapromoteur abajournaliste ni bantu benshi bagize staff ya Lolilo navuga ko ndabashimiye ku kuntu batora ama decision anyubaka tukicarana bakambwira Lolilo ifoko ukora iyi ndirimbo parce que ubu Lolilo nakora nka kera muri stock mbafise indirimbo zishika 40 cyangwa 30 rero baratora muzijya ndirimbo bakavuga cette fois-ci hageze ko urekuri ngo indirimbo izagukurikira indirimbo ejo irahari bamaze kuyitora hasigaye gusa ko bashira ko itegeko ikasohoka baravuze staff nje numva mfise amatsiko yo kumenya kuvyerekeye collab ndio kibona kandi ama collab kuri Lolilo ama collab arahari ama collab arahari ama collab aruni umuntu yambagije akambaza ngo Lolilo kutarasora ama collab international arahari mugabo ntiharagera reka kwanza turekera abandi bagire staff décider kavuga foko usohora indirimbo collab hageze tuzobikora
aho nyene kuri collabo narakurikiranye ikiganiro wakoranye na n'umugenzi wanje Jibril Mr Celeb waramubwiye ko kera ufise regret kuba warakoze ama collabo atagize ikintu akumariye uno munsi hamwe uronka chance ugahora na TID Diamond Alikiba canke ba Professor J niki kintu uvuga ati je no kwameliora ngaha kugira nibisure kandi gupfira ubusa ako kantu nibaza ko peut-être bagafashe uko katari LOLILO sindegreta ikintu nakoze cyaba positif cyangwa negatif ni passé yanje sinshobora kuyiregreta en tout cas ndayi ameliora nkarondera ikindi cokora ico kintu kikabaciza gusumba rero novuga ko sindegreta passé yaje kandi ibintu ndiko ndakora uno munsi kubera nakoze passé ndafise passé nico gituma fise présent kandi ikabiri kurategura future ndashaka kumenya nk'ubunye uronse opportunité kandi ugakorana na Diamond opportunité ndazifise ndafise indirimbo na Diamond ndafise indirimbo n'abacuranzi benshi zirahari amakolabo arahari mugabo novuga ko staff niyo dirija rero mbunye singi dirija ndabarekera staff yanje bikora neza uravuze staff ndashaka ibintu vyakugora kera uno munsi ufise staff bikorohera nibihi niki wohanura abantu badafise ama staff niki bokora cyambere na mbere ndaruhuka ibintu byinshi byari empiré kuri jewe sinari kubikora byose ngabikora bien hanyuma urumva akazi karagabuye manager arafise akazi kiwe aba journaliste barafise akazi kabo aba promoteur aba producteur aba umwe wese arafise akazi kiwe kandi arahemberwa akazi kiwe urumva nanje nca ndonga kajya kanya ko kuruhuka ngakora ikintu nduhutse nyene ngavuga LOLILO ni kwandika no kuririmba hariho n'aba écrivain turafise aba écrivain bandika indirimbo mugabo ikaba contrôler na staff yose muri kino gihe LOLILO so yandika ndandika mugabo ndafashwa n'abantu benshi ndafashwa na manager ndafashwa na staff yose n'abacurarazi bagenzi banje barako hari utuntu bavuga no LOLILO akanya kashize neza kubera je mvugana n'abantu bose n'umuntu w'abantu indirimbo ya kabiri ngakoranye na Diamond ya kera yitwa Arona Chua hakaba hapana Jua ya kabiri yitwa Nkarira kubera kitaronse opportunity ya video how uziki amatwa nsumira ngo Diamond yaraguhamagaye uranga kugenda ico nico coba mu mpamvu parce que nabwo yakoze ko tusubira gukorera clip ngamuhira yavuze ko gende hariya kandi yari yamaze kubipanga ko sigara muri Wasafi mugabo ube umuririmbyi muri Wasafi yego ariko umutima wanje no wakunze ama proposition yiwe nakunze gusigara mu gihugu cyaje bisigura ko indirimbo iyo mutakorana video iyo mukorana video agucuma muri Wasafi iyo ngendayo muri ico gihe nari kusigara muri Wasafi ariko twizere ko communication kuko yaga hari mugabo sinakera turavugana yego sinakera uwo tuvugana cyane akaba hafi yanje cyane novuga ni Alikiba n'umugenzi cyane na Diamond n'umugenzi mugabo Alikiba umugenzi gusumba secret canke akagoye uvunira abaririmbyi nko mu legend muri rusange bariko barakora no muziki muri kino gihe yiterambere mu buzi bwabo niki kintu uvunira akagoye abaririmbyi bariko barakora jewe sino biranziramo cyane kubera wese arafise ukuntu akora arafise lo moyen arakuze su umwana ego novuga ko umwe wese afise ukuntu ariko legend avuze ikintu avuga ati numukambwe namaze kubivuga cyane mugabo nabwo babikurikiza rero akwabo yo kubivuga avomye kubireka bakakora ibyo umutima wawe ushaka baramaze gushika umuririmbyi muri new generation akakurondera LOLILO mfasha ino connection ko narigeze kumva ugwanira cyane ku bintu bya connection muhane ama connection baramaze gushika umuririmbyi yo hasi akavuga ati je ndikandondere LOLILO ariko baraza tukabafasha mugabo bobo nibashaka gutanga connection yabo ego bashaka bagivye wawe bagene ivyawo we nubasabe basahure et pourtant
connection nziza n'ijya guhana mwese. Oh yeah. Okay, abakunzi bayisanamu media mugire subscribe tubanze tumira mati LOLILO wabone ko twamwakiriye mu bwami bwa isana uno musi mu bwami bwa isanamu media simwe nitwasohotse twamwakiriye n'iteka yaduhaye mugire subscribe turagarutse tubandanye. Chuti bakunzi ba isanamu media twagarutse niko twababwiye tuko turabandanya tuganira na LOLILO mumenye byinshi mutari muzi mutari bwigere bwumve ahandi hantu atari kuri isanamu media niteka twahawe ndamushimire kandi LOLILO for the second time another time kuba yashoboye kuduha iryo bakwe nukuri ndagushimiye kandi brother gukorana na legends ikintu cyoroshe abantu barashaka kuvuga ati inshuti ya muronse byoroshe no hari ama process nabonye ama procedure tuzogucamwo staff kweli iri gukora neza congratulations to them. Yeah, ikibazo je nshaka kumenya na mu bushakashatsi niko ndagira mwijoro naravye ndasanga indirimbo yawe na Big Farias yitwa Long Time medi maze nk'imyaka 3 isohotse ariko malheureusement nabonye ku mbuga habaye iki kibazo ni copyright canke ni LOLILO yahisemo kwifoto. Novuga ko ari abantu bafise imitima mibi mu Barundi vraiment dufise imitima mibi dufise imitima ya kubera iki tukibagira ko turabantu tukibagira ko ubuzima n'Imana ibupanga uri umuntu wasanzwe ntushobora kuzibira ubuzima bw'undi parce que Imana avant tout Imana irazi ico ishaka ikora ico ishaka wewe uri umuntu ushobora kumenya ejo bizoba gute cyangwa ijya ejo bizomera gute naco gituma twasohoye indirimbo yitwa ejo binjire kuza nibarabe ndanabashira ko link kuri description muraza rero umuntu akugira ikibi cyangwa akashaka kugira inabi bamureke gusa nimuvugane menshi weshima Imana wandanye ubuzima bwawe naco gituma iyo ndirimbo ntabwo twayishize kuri YouTube kubera imitima mibi y'abantu ni copyright cyangwa si copyright imitima mibi y'abantu barazi ivyo bakoze ntidushaka kudondagura amazina cyangwa kumuvuga umuntu yabikoze ngabe Imana imumbabarire. Okay, nchino mbashaka kumenya ariko urumva ko izina ritari Imana imbabarire izina riri buvuga ariko harabaye communication ya Fizzo aramutawuza eske byabaye byagenze kuno Fizzo na kibazo afise nabwo ari muri ico kibazo wabikoze n'umuntu asanzwe yarigeze kuba manager w'abantu umugabo abandanya akora ibibi gusa kubera yonone umuziki wo mu Burundi ananiwe areke ariko niyonone ubuzima bw'abandi niyonone akazi k'abandi yego. Reka ndaguye congratulations zanje kuko hari umuntu yanabwiye ko ngiye gukorana na LOLILO ambwira ati please uze kumuha congratulations ziwe kuba ari LOLILO yashoboye kuja hanze y'igihugu muri Kalemi aruzuza stade ari we wenyene apana mu Burundi muri East Africa bivugwa ngo na Diamond na Balekiba bamaze kuja ntibarashobora experience yari imeze gute kuko sanzuzi urasohoka ariko muri Kongo urabona ko bakwakiranye igishika urukundo rwinshi experience yari imeze gute ni gikiwohanura nabandi. Murakoze cyane en fait ico novuga ko nagiye gukora concert Kalemi yari ubwa mbere nagiye gukora c'était en 2014 okay banyakiye nk'umwami nawo kwinjira muri YouTube yanje ukandika LOLILO Academy uzobona ukuntu banyakiye nk'umwami abamama abapapa abana barabara utamba bari baryohewe hanyuma ndasigarayo tukora concert ya mbere kubera nakoze concert nyinshi nakoze concert ya mbere muri stade Sendwe yahajya nyene Kalemi en fait abantu baruzuye bimwe bitabaho haruzuye tribune iruzura twaririmbiye hagati kuri stage mu kibuga abantu baruzuye c'était bien hanyuma après turasigara ukwezi kose parce que bace batubukinga ushika muhira bibaza ko twaronse ikibazo mugabo karakazi twahembwa buri semaine twategerezwa kuhasigara ugiye kuraba uno munsi baradutera
za 2014 si 2014 gusa 2013 warasohoka cyane Lolilo muri kigihe yarasohoka kandi asohotse bavuga ati wabona ati Lolilo yarasohotse arakiriwe n'itika uno munsi basigaye dutera twebwe nitwe twakira bari bibimvye n'itika secret ya Lolilo gusohoka bakamwakira nk'umwami imeze gute abipanga gute ni staff canke ni conditions za Lolilo wewe ubwiwe ico en fait ico novuga ko muziki warahindutse mu Burundi kubera kamwana wa mama kubera kimenyane bariko barica umuziki na nico gituma ko mwakira abanyamahanga ngaha muhira abami bakaza kugira amakonsere ngaha kubera nabwo mushira imbere tala y'umuntu mwe muratora gusa mukibesha mu mutwe nakazo ndamuha 300,000 ndamuha 500,000 araza kuririmba mugabo tala ni muraba buremere bw'umuntu mugasanga muriko muriyica mutabizi vyatanguriye nibaza ko ari concert yabaye ico gihe Darasa araza aca kuri stage aravuga ngo mu Burundi na muziki uhari c'était kuri EFI kuri EFI ego ico gihe yavuze mu Burundi na muziki uhari kubera yari yazana Tribeca urayibuka yavuze ko atamuziki uhari mu Burundi kubera mwakoresheje kamwana wa mama mwakoresheje ikimenyane umuziki utangurira gupfa ngaho gushika no musi bagenda mu kimenyane kamwana wa mama ibiturire umuziki hazoshika umunsi umuziki mutawufise namba mwe mukora ivyo bintu anyuma mukaca murira umuziki wo mu Burundi nutera imbere abacurazi biwacu nibatera imbere et pourtant ni mwebwe muriko muravyica ni mwebwe muriko muravyonona umuntu nka The Ben umuntu nka Diamond Platinum umuntu nka Alikiba n'abacurazi benshi bakomeye bamabaza ngaho iwacu cyane ukamushira pembeni y'abana kandi bose iyo baje bavuga ati Lolilo twabona kubera barazi cyari ico Lolilo nibinyegeza nka Diamond Platinum canke Alikiba canke avuga Lolilo it's a legend cyane ndamwemera ariko abantu bavuga ngo Lolilo arazimvye kumubona biragoye ni ariyo mpamvu kutaboneka muri concert nakintu kitazimvye ngaha mu buzima kwisi nakintu kitazimvye nawo ugitangira rimwe Lolilo ansave 10 millions ataye umfise nkaronka dufate nk'undi muri rimvisi yasavye 5 millions none umuhaye 5 millions anyuma umucuranzi wo hanze ukamuha 50 millions aho rero niyo cyo bifite ni umva rero ko na bintu vyo kuzimba birimo mugabo turishira hasi tukemera bakaduhonyora tukemera ko bariko baronona igihugu cacu bariko barica igihugu si gusasa abacuranzi muriko murica oya igihugu mumaze guha valeur abacuranzi bo hanze mukaba amahera menshi nivyo kweri nishobora kuba bo baraza nishobora kuba au même niveau amahera mais tora umucuranzi basi omwe ubona ko afise inguvu yo kupambana nivyo abandi bariko baraza bariko barakora mais tu regardes quand même ukaraba umuntu afise valeur afise nguvu umuntu akaja hajya kuri stage umucuranzi wo hanze aje akaraba wenyene agatinya akavuga ndamandamumva nibuka concert yabaye ya Harmonize kuri F nyene ico gihe twagiye kumutora kuri aeroport yambona nk'umuntu asanzwe nambaye costume tu ariko dushije kuri stage yaguma amanura ikiyo ninde ariko araririmba Lolilo ni mukale wa bamubwira mu Burundi nuje nyene yari mande yanje canke nundi bazanye mushasha et pourtant umuntu uricisha bugufi mugabo kabufise talent mukazi ukabufise inguvu rero nico shaka shira umucuraranzi ari pembeni y'uwo mucuraranzi bazanye nga mu étranger atinya uvuga ahanye oya
anye vraiment c'est so gufyina saa kuzana ba voilà ariko utora utwana ugashira hajya ukabesha bakakubesha fisatana swata kuri stage agasigara nyene abonye abantu akaba depayse akamupayse ari ngaho akavuga yemwe gawe ngire gute nakazi kiwe kakamunanira gukora kubera iki ikimenyane ka mwana wa mama igiturire ivyo bintu bitatu birica akazi. Merci beaucoup. Lolilo atanze message ikomeye cyane induta jewe niyo mpamvu nawe nana yinjira nduta iraremereye ariko abantu bakuze abantu batahura abantu baorganize amashow bumvise ndazi ko bagiye kugira isho bahinduye badahinduye naho tuzokwama turi inyuma yego mafu tugende neza na neza ku ndirimbo yawe Ejo. Indirimbo yawe Ejo ugiye kuraba mpereye kuri audio script byose ariko ari indirimbo wicurikiriye ukuntu en fait indirimbo yakozwe kwazana Amiri Pro yatanguye na Sule na Sule on the beats hanyuma Amiri Pro arayikora nawe abona abacuranzi banje aba producteur banje babiri baba bamfasha mu byinshi cyane Sule merci beaucoup Amiri Pro merci beaucoup Sule ni wandi wakera Sule Stach oh yeah ni Sule Mr Sule producer yeah hanyuma konseni nyinshi utuntu duhinduramo ni twinshi baramanura hanyuma ikaba tukakora video urabona ko yari ifise ama location menshi niyo ndirimbo ya mbere ifise location zishika 37 ifise 37 location uzina offers urumva ni nyinshi amahera ni menshi dutanga ego hariho n'abadufasha bakinjiramo bakadukorera script ku makeya mugabo ubona ko bitwara amahera menshi mwese ashaka amahera abanyene kuri iyo ndirimbo ugiye kuraba audio wibanze cyane mu cyongereza kuririmba icyongereza si cyane mu cyongereza si cyane muri iyo ndirimbo tumenyereye uravye nka Pole ni indirimbo jewe vraiment yarankoze ko ku buryo mvuga ati respect Lolilo respect narana ipostinze ariko nubona n'ama post yanje ivyo turiko turakora urasangana cyane indirimbo zacu zifise subtitle y'icyongereza dushaka kwinjira muri East Africa abantu batumva peut-être Kirundi bakurikirane subtitle barabukuntu batahura ivyo turirimba hanyuma en plus de cela ni langue iri novuga ko Kirunglish Kirundi hanyuma n'icyongereza ni Kirunglish turavanga kera twakora igifaransa ni Kirundi rero twasanze abantu benshi bavuga icyongereza rero tuvanga ikirundi n'icyongereza kugira akantu karyohe n'umuntu ari hanze atari umurundi yumve ko arimo akantu k'icyongereza Richard bien parce que ikirundi ciwacu kiraryoshe kumva ariko nico renga ngaho kiraryoshe kumva ni langue rishi uivuze no kubivuga wumva uryohewe rero tuvanze n'icyongereza acavuga c'est quelle langue ni kirundi no kirundi ko imeze nk'icyongereza bica bivangana nyine ni muri ya ntumbero yo gupushinga kure ururimi rwacu et on est fier d'être burundais cyane gose turi fier cyane ugiye kuraba video dusanzwe nzi ukorana cyane na Brian Smith ariko pour le moment Brian Smith pembeni nsubiye kuri offers en fait Brian Smith nabwo yari ngaha mu gihugu yari yagiye hanze yari yagiye gufata amasanamu y'indirimbo ya Pablo Mengo yari Dubai hanyuma hari hageze ko iyo ndirimbo isohoka staff itora ingingo yo gufata amasanamu en fait indirimbo ni yakozwe n'umuproducteur umwe yakozwe n'abaproducteur batatu ba video Farsia facha amasanamu montage yakoze mu producteur nashaka kuvuga izina hanyuma gusiga irangi n'undi mu producteur nawe nashaka kuvuga izina rero urumva yakozwe n'abantu benshi gukorana n'abantu benshi kuri Lolilo bivuze iki bivuga iterambere bivuga la richesse muri image urumva ibintu bimeze bya acapella
indirimbo nshasha. I remember my mommy, she told me something like this. Oh, akakumye bakumako, never give up. Giva nguzohatane sana nguzokore vyinshi vyiza iwe usiku ima mchana kumuhatana never surrender. She said nobody knows ejo ni kihakubikiye, nobody knows ejo ni kihagufitiye, uwo buri muzima umuheku w'abazima ejo bwacu kabuburawe ukisanga mumva cause nobody knows. Mwayumvise indirimbo ni ejo, kubatarayiraba bagende kuri YouTube ya Lolilo mwandike ejo by Lolilo muze kwiraba muyishigikire. Indirimbo imaze iminsi 10 ego uno munsi kabigeze kuri 36,000 viewers. Si nabi cyane ariko Jesse nishimye nk'umuririmbyi nka Lolilo mu legend. Tugende twirabe tumushigike tumurundemo ama views. Nizere ko ishigane cyasoka tuza gukwiza 100,000 views. It's possible. Nothing is impossible. Kandi je ndavyeme bizabera za cyane ku ma views turonga parce que na ma views yali réel, ça ma views ya boostinga ni dushaka ku boostinga cange twibeshe ngo twidige ko turonga ma views menshi no turonga ico kitkwiriye nitwo boostinga murakoze. Aho nyene narivisa akabazo kanyuma ariko nciyendonga kandi kabazo none hit kuri Lolilo ayirabira kuki ko benshi uno munsi atari viewers umengo si hit kuri Lolilo ndabirabira mu bantu mu ma message surtout ama message ari meza abantu baravuga ukuri hanyuma mu bantu nyene baranyandikira barama makado ndaronga makado cyane kandi ndabashimiye cyane ababosi banje amakado ndonga vraiment ina makado ava ku mutima bakandungikira makado bakavuga Lolilo cyangwa bakaza bonyene Lolilo se kado turayiguhaye kwera ni kintu cyashikiye cyari ku mutima rero kirafashije bakaca babikora rero navuga eske urabona ko bariko barayakira neza indirimbo yawe? Navuga ko barayakira neza cyane hanyuma kuri hit en général ivyo vyose tubiravye ayo makado biki hit kuri Lolilo ni hit légendaire apana hit umuntu uririmba no munsi après 2 jours indirimbo katakaye rero turakora indirimbo tukayiha valeur tukayiha script cyangwa tukayiha amajambo akomeye atazokwibagirwa no muri 20 cyangwa 30 azoba gihari ni nka bima amatwi reka kwica mwene wanyu indirimbo cyangwa gitara ni indirimbo undarandarira indirimbo umuntu wumvise gusa irakwinjiramo niza ndirimbo ziteba cyane zisigaramo par exemple banyakwigendera abakuru bacu aba legend bacu bacanjwa Miss Christophe Matata change Dani Africa Nova indirimbo zabo umvise umva ko igifise akanovera igifise iryangufu rero Lolilo arakora akandika indirimbo yisunze ko ashaka isigara imyaka n'imyaka uko abakuru biwe babikoze ngendera mu mapa yabo eko kukuntu babikoze abo ba legend bacu bakoze neza nico gituma tubandanya tutorera ko aka example kuri indirimbo igasigara ifise akanovera ikaba indirimbo légendaire. That's nice to know. Kugira manager ariwe mutambukanye wawe nta kintu vyica muri iterambere cyangwa muri career ya Lolilo? Na manager ndamwubaha muri career yanje kuva nkora umuziki nabwo umuziki wa Lolilo ugenda neza nko kugenda uno munsi umuziki ugenda neza hari manager atora ama decision meza staff itora ama decision meza na Lolilo nawe akicara akaruka mu mutwe akagira decision ikwiye imeze bya nutinya ko hoba hari ingorane privé turi kumwe
mu kazi n'akazi arakora akazi kiwe bien kubera nivyo bintu yigiye après turi muri vie privée yacu asigara ari umutambukanyo wanje akasigara n'ijya valeur nyene mugabo ndamwubaha ndamukunda kandi turabandanya tubana bimeze bien muri Simba Gang twumvise ko ari label ifise imico yabuyemo ifise ibice byinshi ariko ndashaka amagarire kuri label neza muri label turabona umuririmbyi wa signinze turabona record label turabona like a lot of things tushaka kumenya policier personnel ari umucuranzi twasinye ça fait très longtemps yitwa Lion ndamuzi ariko ari twe ukuntu tumeze nedushira kwikufuri ngo umaze gusinya iwacu gusigara iwacu oya twe turagufasha tukakwereka inzira hanyuma ukabandanya inzira yawe na nivyo bya apara kumufata umengo ari mu prisonnier ngo no yari umuntu ari libre hari abana benshi kandi management hasiga umusi hazogera ko itora uwundi izobamenyesha hariho abana benshi mu ibarabara canke mu Burundi bafise impano kugira ashobore kuza muri Simba Gang bisaba iki iyo nibaza ko ni question ya manager niyo yari kwishura je sinari kwishura kwishura parce muzomurondera mu muhigi emission hanyuma mubazi iyo question parce que je ndumucuraranzi cyane gose kiza ivyo ariko niwe CEO ndi mu CEO wayo mugabo ni watora decision ni watora decision staff ni watora decision CJ mukurandira mugwerayeza ndashaka akajambo kanyuma kagasunika rugi ku bakunzi b'umuziki muri rusangi ku baririmbyi bagenzawe gashobora kugira ico gafashije cyambere na mbere ndashimisa na mukubona mwama yakanya kuvuga twe turishimye cyane kwanza hanyuma nkaba ndagushimiye na wewe n'umukameraman wacu kubona twaronse ukuntu kuvuga biri ku mutima bikakigwa neza hanyuma abacuranzi bagenzi banje tubandanye dukora nducika intege tukore tushiramo ingufu tumenye ko tuko turagwanira igihugu turabe ngo cewe ndiko ndigwanira cenge no ni igihugu cyacu avatu mu Burundi uvuze abacuranzi bo mu Burundi uvuga Burundi hanyuma abafanzi bacu ababosi bacu ndabashimiye cyane mu byose muriko murakora muko babikora bien ni mwebwe vraiment mukora mugwanira agateka k'umuziki kandi kariko karavansa neza grâce à vous ego murakoze cyane ndabashimiye mugire subscribe ku isanamu like comment nyinshi hanyuma mwinjire no muri channel ya LOLILO Simba mugire subscribe like comment and share murakoze cyane yari iteka ko dufise umutumire wacu LOLILO Simba Lizo Foshizo Manizo mzizi wajiwe kuri microphone ya kabiri microphone ya mbere muko mubizi iminsi yose n'inshuti ya bose the MOS man of strategies ni isanamu media na handi zuzura ronka content zimize gutya ciao mugire subscribe murakoze cyane